mugabo umuntu yibaza kubera iki none internet irimo akaryo kenshi no guca amafaranga mu buryo bwinshi cyane butandukanye kubera musanzwe urabona ibintu byarahindutse jewe nsumvye abandi ibintu shaja kwishuri nkavyigisha mba ndi mwigisha bwa kuri internet naho uraba mwigisha ata muntu numwe wasavye akazi atanu wakaguhaye deke ufise icyo usumvye abantu ucuruza kuri internet ukabigisha ico nyene kandi biravyara amafaranga mu buryo bumwe cyangwa amafaranga cyane nico gituma nico bon internet yaje kudufasha gusangiza opportunity abantu byoroshe kandi abantu bakaronkera ubumenyi twariyimye cyane kuja kumva yuko hari ahantu hari isoko rifunguye tudahuriramo n'abantu tudasekana imitwe kuri internet wowe uragenda ugakora ibintu byawe nanje nkaza nkakora ibintu byanje n'undi agakora ibintu byanje atawuravyigiza urundi kandi aho nta concurrence nta ufuje internet nta concurrence iri nta concurrence iri dushobora no kuba turiko turakora ibintu bimwe wewe winjiza gwa ukoramo gwa ukorayo gwawe nanje nkora yanje n'undi akora yayiwe ukora ikintu ukunda ubanze wumva ko gikunda ni waba wumva utanagikunda ubanze ugerageza kucikundisha kuko umuntu wese ariko arakora ikintu akunda ushaka aho gikorera hose uko gikora kose uratera imbere uko imbere yuko uja gutera imbere mu kintu nuko banza kumenya ubwa mbere ngiye gukora iki ubwa kabiri nzogikora gute my friend abantu ntibaramenya abantu benshi ntituramenya ivyo dushaka abantu benshi nico gituma ubona benshi tugarukira mu nzira cyo gituma ubona benshi tudashikiye dushaka kuja ubu nyene wewe urabona ushize ku ikiganiro kiriko kiravuga ahantu hatamsha nke 10 hashobora kuva opportunity zishobora canke urukora shinga nta yantu hashobora guteza imbere abantu batanu canke 10 none just nzoza kuko bon ushobora kutakurihisha kubera yuko kugira ngo ubumenyi mugonda kurihisha kubera umwanya kubera ntuzoza kumfata amasata 3 anatanu ndikoyakoramo ibindi yego ucundiha mugabo ndaguhaye icambere ikintu cambere n'amakuru ndaguhaye amakuru sivyo ayo makuru ndaguhaye yarondeza ubumenyi uhejeje kuronka ubumenyi bugize uburonse amafaranga amakuru ca kabiri ubumenyi ca gatatu amafaranga mugabo abantu zomva ariko barakubwira ngo none ngo bino bintu ngo nzovyiga imisi ngahe ngo nshiramo amahera ngahe ushiramo ivyo bintu bakubwira ngo ushiramo amahera ngahe ni vya bindi vyama vyabamaze banza wumve kwanza ko ivyo bintu ari ibintu vyawe wowe kugira ubikore biguhire nuko wasanze ari ivyo bintu vyawe yego nanje nkumbure nuko nasanze ari ivyo bintu vyanje hari abantu rero nabo bijya atari ibintu vyabo ikintu cawe no wakija mutari ikintu cawe uko uzogikora kose uzokoresha ingufu nyinshi ariko uzofairinga akubwira ko barindiriye umuzo wa pi bagumye bamayininga no kuvuga ngo bavuga ko bavuga ko core team niyo sinzi ko no ita entreprise cyangwa iyo team niyo yakoze iryo faranga bavuga izo information bavuga ko ari izitanga irongo n'umuntu umengo sinzi ko ari umufaransa cyangwa kitwa Nikora sinzi ko ari wayirongoye mugabo nibaza nko mu bantu batatu ba hafi bayarimo bon rero bavuga ko core team ariyo yavuze ico giciro mugabo kubera pi no mwishuri azi ko pi = 3,14 ariko irabandanye niba ntigirihereza ahubwo ntawuzi rero we bobo yuko bavuga yuko yari kuza kuri 3,14 dollars canke ari kuri 314,000 mugabo bo bavuga yuko pi azuba ari ikintu gikomeye cyane gusoma na Bitcoin kuri TikTok bariho okay ne TikTok boyica amafaranga gute boyica amafaranga gute turi mu gihugu kitari eligible ugira cinjize ko okay n'ubu umuntu afite TikTok akurikiranwa n'abantu 1000 bazumva umuntu ari kuri TikTok akurikiranwa n'abantu 1000 yego n'ubu naza ndamuhakaza okay yes ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga nitwa Homme de Changement ni muri mushasha kuri Agaciro Media reka tuguhe ikaze cyane tunabwira wiyaboneshe kuko iri ni shuri rikarisha ubwenge mu buryo bw'iterambere hakaba ahantu ho kwimbura ivyiyumviro ndemabutunzi tuguhe ikaze Monsieur Boss murakoze cyane reka ndabashimire nongere nshimire abantu bariko baradukurikirana ku Gaciro Media uno munsi Kibosi ariwe Christophe niwe tugiye kuganira kugira ngo adusangize ivyo vyiyumviro nyene byo kurondera amafaranga Agaciro Media nantu dupartaja ubumenyi n'ama experience n'ama opportunity n'ibindi byinshi ariko uno munsi umuneka aradukurikira wese nurika akoresha internet numuneka akoresha telefone canke imashini canke televiziyo canke
ibintu byinshi bitandukanye tablet n'ibindi abo bose bari kwakoresha internet mugabo sinzi ko abakoresha izi internet umunsi umwe binjiriza amafaranga sinzi ushizemwo internet y'ukwezi ku kwezi guhera agiye yashizeho yarayungutse n'inshuro nka zibiri basi ntoya zishoboka no munsi Christophe ariwe kiboss urafite experience cyane muri ibintu bya internet kuzironderamo amafaranga kuzironderamo inyungu ishoboka no munsi turashaka kutwigisha murakoze nko bivuze abantu bose nko bariko baradukurikira canka bakurikira emissions zitandukanye cyangwa ama information atandukanye bakoresheje ama telefone ordinateur bon uburyo bwose bwitumanako benshi bakoresha internet mugabo sindisire yuko bose bayikoresha mu buryo bwo kwishimisha canke mu buryo bwo gukurikira information kanaka canke bwo kuronka ivyo bakeneye canke ko bayikoresha mu kurondera amafaranga bo ku Gaciro Media mwebwe muyikoresha mu kurondera amafaranga kandi akaza mugabo ariko bo ico tuviza cyane no guserva abantu information zibakura miterambere rike zibajana muri gisha cyane gose bon no kuvuga ngo naho ntazi ijana ku ijana mu ibiharuro by'abantu bakoresha internet mu Burundi ico nzi ico nimiburi buringira hariho nk'ibice nka 40 kwijana kadufata 40 kwijana sinzi ko bishika biravuga ko ari ibice 20 na binga hafi 23 kwijana okay 23 kwijana by'abanyagihugu by'abantu bose ba mu Burundi by'imiliyoni 10 na zinga bakoresha internet oya ni miliyoni 4 gusa bafatiye ku miliyoni 4 ni miliyoni 4 gusa nivyo imiliyoni 4 nizo zikoresha internet yego hama mu miliyoni 10 bagafata ko ibice 60 mengo ni 9 60 mengo na 2 n'ibice 9 ko abakoresha telefone urumva aho harimo n'abandi bakoresha duto bo ibice 60 na bikoresha telefone mugabo ibice 20 na bakoresha internet yego ivyo bice 20 na kwijana rero none internet ni bose bibatunze nikibazo bo tugiye kurabarira abantu babatunzwe na internet ahi wacu nibazo yuko twasanga ari bice bike cyane ma virgule ko bo mugabo umuntu cyibaza kubera iki none internet irimo akaryo kenshi no guca amafaranga mu buryo bwinshi cyane butandukanye kubera musanzwe urabona ibintu byarahindutse jewe nsumvye abandi ibintu shaja kwishuri nkavyigisha mba ndi mwigisha muga kuri internet naho uraba mwigisha ata muntu numwe wasavye akazi atanu wakaguhaye deke ufite icyo usumvye abantu ucuruza kuri internet ukabigisha ico nyene kandi biravyara amafaranga mu buryo bumwe cyane amafaranga cyane nico gituma nico bon internet yaje kudufasha gusangiza opportunity abantu byoroshe kandi abantu bakaronkera ubumenyi kandi bo mu bisanzwe iyo ugize visibility wategerezwa kwinjiza ukongera kandi ukinjiriza n'abandi kubera wowe je nimba ndiko ndavuga iki kintu ukagitahura kandi ukongera ukacumva ukaja kugikora kizokwinjiriza ariko nanje gihe nariko ndakikwigisha caranyinjirije niko vyategerezwa kumera rero ni vya bindi nyene ni kumwe nkunda kubivuga twariyimye cyane kuja kumva yuko hari ahantu hari isoko ripfunguye tudahuriramo n'abantu tudasekana imitwe kuri internet wowe uragenda ugakora ibintu byawe nanje nkaza nkakora ibintu byanje nundi agakora ibintu byanje atawuravye igitsura uwundi kandi aho nta na concurrence nta ufuje uwundi internet nta concurrence iri nta concurrence iri dushobora no kuba turiko turakora ibintu bimwe wewe winjiza gwa ukoramo gwa ukorayo gwawe nanje nkora yanje nundi akora yayiwe nta nura uzurabe none uramaze kumva bifuza abantu bakoresha internet ugasanga ngo bariko barafi bidandazwa wapi ntibibaho nino wanavyumva uwo muntu azoba ari njije azoba ariko ibintu atazi ngo wantwariye ngo aba subscribers ngo wantwariye ngo kuri internet ni soko ripfunguye wari wose araza gakora iki ubundi akaza naho twaba dukora kimwe wowe ukora kwa yawe nanje nkakora kwa yanje nundi agakora kwa yiwe donc mugabo dufate twemwe nka Gaciro Media turi kinyamakuru twahisemwo yuko izo information twifuza guha abarundi n'abarundi kazi kumbure abari mu gihugu n'abari hanze yacu tuzishisha kuri internet kumbure nuko ivyo bya communication tubishoboye harundi radashoboye ivyo nga internet nayo yoca yikora ku mafaranga bo no kuvuga ngo umuntu wese
umuntu wese burya hajya umuntu wese arafise ikintu ciwe yego kandi ikintu cawe nta hantu ushobora kugikwepera ushaka kumara imyaka 5 uriko uragerageza ibi ici wawe utegerezwa kuzogishikiye uracererwa gusa uracererwa gusa no kuvuga ngo nje bituma nkunda kubivuga niyo uri kuraraba bino bintu dukora canke ivyo tuvuga ntuce wumva ntuce uzongo telefone yakaciro media nimero za Christophe nimero zande nabonye ariko aravuga ibindi nibi nanshaka kubijamo banza wumve kwanza ko ivyo bintu ari ibintu vyawe wowe kugira ubikore biguhire nuko wasanze ari ivyo bintu vyawe yego nanje nkumbure nuko nasanze ari ivyo bintu vyanje hari abantu rero nabo babijamo atari ibintu vyabo ikintu cawe no wakijamo atari ikintu cawe uko uzogikora kose uzokoresha ingufu nyinshi ariko uzofairinga mugabo ubanza wumvisha umutima wawe ubanze uje ahantu wiyumvire iki kintu nico kintu canje mu bisanzwe imbere uwo munsi naho kubera sinzi no bakora ubukene abantu ntibakurikira ibintu bibarimo bakurikira hava amafaranga bon bagerageza vyose ariko rero hano haza kubera ikibazo ni hehe ni wagenda kwiga ikintu kubera wumvise ngo kirimo amafaranga uzotumwanya muremure wongere ufate nayo wari ufise uyashire muri ca kintu end of the day bichibiza guhera atana mahera biguhaye banyuma kora ikintu ukunda ubanze wumve ko ugikunda ni waba wumva utanagikunda ubanze ugerageze kucikundisha kuko umuntu wese ariko arakora ikintu akunda ushaka aho gikorera hose uko gikora kose uratera imbere kuko imbere yuko uje gutera imbere mu kintu nuko banza kumenya ubwa mbere ngiye gukora iki ubwa kabiri nzogikora gute ivyo bibazo birushoboye kuvyishura tayari buryo bawagiye usubiramo twumve ico kintu imbere yuko ugenda mu kintu kanaka ikibazo ca mbere ni ngiye gukora iki ica kabiri nzogikora gute ni giki nokora nogikora gute petetre ngiraho n'ibindi mbere n'umuntu yokongerako nkayikorera hehe nkayikorera nabande okay no kuvuga ivyo ivyo umaze kumenya byo bibazo bibiri ngiye gukora iki nzogikora gute sivyo ivyo bihejeje habasigaye kongera ko ngo nogikorera hehe netide detail mbere wose ukugenda gukora ikintu ushobora kuvuga ngo ngenda kudandaza iki kintu udafisa ahantu uzokidandariza yego nje bituma wewe wahisemo yuko were gudandaza opportunity kandi nuko wahisemo kuzidandariza kuri internet donc aha rero uzobungumuya abadukurikirana bace batangura bandiye Nese ndasangiza ama opportunity bagashiramo amafaranga kunguka nibaguha visibility bobo bazeba abantu mukurikirana agaciro media nimukoresha inguvu omdishanje matumuhe visibility ishoboka ntazoba rihisha we nironkera visibility ahazo yakura zohamenya abo nk'agaciro media uyateza kuba ari kinyamakuru ca mbere kirabwa mu Burundi gusoma ibintu cyane gose ko nimba twigisha abantu uti nguko ukuntu abantu bava mu bukene nene numwe adashaka kubuvamo ariko rero niba bashaka kubika inyamakuru ca mbere uzokubwira ibintu uzovuga ni umuntu cavuga bibi waruzi yuko umuntu avuga imigambi yuko siwa kurikirana cyane my friend abantu ntibaramenya abantu benshi ntituramenya ivyo dushaka abantu benshi nico tumubona benshi tugarukira mu nzira cyo tumubona benshi tudashike dushaka kuja ubu nyene wewe urabona ushize ku ikiganiro kiriko kiravuga ahantu hatanu canke 10 hashobora kuva opportunity zishobora canke urukora shinga nta yantu hashobora guteza imbere abantu batanu canke 10 ubundi nawe gacavuga yuko afise umuti ukora ibi na biriya vy'akanyarigabo wamubibona ujya muntu ki ubonye mufisa subscribers 10 nawe gacashira ku ikiganiro afise 10 we kiganiro kiza guhera amaze kugera nko kuri 50 ngo uza kubikiri kuri 25 cyabibaza vero amaviews waza kuba ni nyumba mwese mwari inkuru yarabwe cyane nyumba we wari ufise 20 na ufise 20 we kiganiro cyo kiza guhera ageze nko kuri 5 ngo uza kubukiri kuri 50 nabonye abanyamerika bariko barakomanta kuri ku bantu bakoresha social media muri Afrika bavuga ati muri Afrika iyo ushaka kurabwa cyane atushirako titre ati uratwenga wume uratwenga cyangwa gorora imbavu utwenge ati izo video zirabwa cyane donc urumva ni byandi usanga bashyize mu Cyongereza ngo try not laugh cyangwa mu Gifaransa ati mu banyamerika canke i Burayi ushaka ikintu kirabwa uvuga ati ni gute bagira iki kintu comment faire quoi how to know it ati ibyo nivyo birabwa cyane babona nk'akarorero muri make bavuga bashaka bobo ama experience natwe dushaka gutakaza umwanya dutwe ndaguha nk'akarorero
ibiganiro ukoze mu makuno kwezi icarabwe cyane ca niki hariho icarabwe cyane gifise views zingana gute okay ibiganiro ukoze mu makuno kwezi paraporo y'ivyo wakoze nko mu mezi abiri aheze ku ma views bimeze gute ni presque aho urumva waracishije ufise umuganga muzima nta wabonye ko baririmbye bariko baravuga ati horaho banza mureke gusohora indirimbo hari ibindi bintu biri ni uko biri kose bingana no mu kwezi guheze n'ubundi manasubiye inyuma kuko natwiza kuba byarutaho gusumba ariko ku bantu bakoresha social media ku bazi bijanye n'ama algoritme turi mu gihe atabari karakora neza ushaka nko mu kwezi kwa gatanu ariko Christophe ndashaka nk'akarorero kumbure nuko turiko turavuga ku bakoresha donc iyi communication mugabo tubona abantu bavuga ko binjiza amahera mu buryo butandukanye kuri internet nk'akarorero nk'ubu hagize iminsi haharawe ikintu cyitwa P network ikavugwa cyane kandi abantu batanguye kuyimayininga biri free sinzi ko n'uno munsi birazamo amafaranga mubona ni free biracari free ndashaka uduhe témoignage nkumenyereye zigendana zwarinye harimo na za crypto n'izindi P imeze gute irimo amafaranga d'abord sinzi yuko ntaza kuba mbeshe mugabo JP nayimenye depuis 2018 hanatanguye kumva bayivuga ariko P yaje nkajyaje mu byo muri Bibiliya ngo vyahishiwe abanyabwenge bisobanurirwa baswa P abantu bayishize ku gwego rujya wumva bayivuga ko nabantu batari bazi cyane ibintu vya cryptocurrency kandi P ntabwo gushika nuno munsi ntabwo ari cryptocurrency nkuko abantu benshi bavyibaza canke bavyumva P uko amakuru yayavuga nuko yavugwa bavuga ko ari digital currency rero no kuvuga ngo ivyo abantu bose bibaza ngo uko izoza bizogenda gute bobo nubavuga ko ari faranga rizokoreshwa mu buryo buri digital mbwa rizokoreshwa apana rikoreshwa rizokoreshwa mu buryo buri digital n'ubu rero bakavuga yuko P pièce imwe ngo izoba iri kuri 314,000 dollars P imwe ngo yego niyo makuru none abavuga ivyo baba yakuye he eske ni ya P ku ma platform yayiba yanditse no niko bavuga kubera P kabisa ntimuze kumbaza ibintu byinshi cyane ko sinayikurikirana mugabo gusa amakuru make ndayiziko bavuga yuko abayikurikirana bayihebeye ko hari abantu bayihebeye nko kuva 2018 atakindi kintu barakora akubwira ko barindiriye umuzo wa P bagumye bamayininga no kuvuga ngo bavuga ko bavuga ko core team niyo sinzi ko no ita entreprise cyangwa iyo team niyo yakoze iryo faranga bavuga izo information bavuga ko ari izitanga irongo n'umuntu umengo sinzi ko ari umufaransa cyangwa kitwa Nicola sinzi ko ari wayirongoye mugabo nibaza nko mu bantu batatu ba hafi bayarimo rero bavuga ko core team ariyo yavuze ico giciro mugabo kubera P no mwishuru azi ko P = 3,14 ariko irabandanye ntibihereza ahubwo ntawuzi rero we bobo yuko bavuga yuko yuko yari kuza kuri 3,14 dollars canke ari kuri 314,000 mugabo bo bavuga yuko P azoba ari ikintu gikomeye cyane gusoma na Bitcoin nuko vyavugwa kandi n'umuntu nuko bivugwa rero nibaza ilo 20 yeza kuno kwezi niho nko kuvangira ro 15 canke niho batangwe kuvuga yuko ro 20 nko kuvangira nko mu marodisi je none natanguye kumva yuko ro 20 episodes ku isoko ro 20 episodes ku isoko abayimayininze bana baravuga ati tuzoba tumeze neza binabiriya ro 20 harabaye lancement officiel yayo ni ro 20 channel ro 20 ni ro 20 ni ro 20 février rero bose bari biteze ivyo biharuro baravugana nisho twita ama échangeur iyo P izosohokerako izo échangeur ziraza zifise na access yuko ukura P muri iyo yahora yo bayimayiningiye bakayishira hehe muri iyo kuri izo échangeur kandi vyarakunze mugabo izo échangeur yasohokeye kuri $2 par pièce
bon rero ababishoboye bamwe ababishaka baragurishije mugabo hariho n'abatagurishije bavuga yuko izo échanger ari abantu b'ubusu ari abantu baba escrow binabiriya pi izosohokera kuri $314,000. narabonye umurundi ariko arazigura ngaha bashize no muri groupe WhatsApp yabo azigura yego kuri yazigura kurangaye pi igihumbi abazifise vraiment pi igihumbi yazigura 6 million y'amarundi. Okay 6 million y'amarundi yego urumva ni ngaha hari abazimwimye kandi nkuko bivuze hari abazimwimye bo je nkuba hari umuntu nari numvise sinobihamya neza avuga yuko afise pi ibihumbi 5 ziri migre ashobora kugurisha. Okay umugenzi we ndamubwira nto umuntu nimba ari byo umubwira agenda afata ibihumbi 3 abigurisha uko nimba iri kuri $10 ibihumbi 3 no kuvuga yuko ari ibihumbi 6 $6 amafaranga ibihumbi 6 $6 nimba koko kuva 2018 yari karategekanya imigamba azokora ibihumbi 6 $6 nkumbure ibintu bikoresha ibintu cyane niba zobari miliyoni 42 hamayo yandi ayabike izo zindi pi azibike arindire ico giciro ca $314,000 aho izoshikira nawe aho ko biri kose nawe nyina azoronka menshi nawe azoronka menshi kandi yandi azoba yarungutse mugabo ngo baravyanse sinzi rero yuko nubu byo babikibandanya ko bashobora kugurisha canke mugabo numvise ngo hariho ngo probleme yuko kugurisha gurishiriza kuri zo échanger mugabo kudashobora kugurira kuri zo échanger urumva n'ikindi kibazo rero ubu bavuga ko barindiriye itangazo rya kwa team kuvuga iyo ico giciro ca $10 ntibacemera bavuga okay donc nyene Uganda nese batezo gushinga ntacaravuga ntacaravuga donc abo bavuga yuko aho yamacisha amatangazo donc abantu babona kure bariko cyambere cryptocurrency kugira ije ku isoko ijya échanger barayiriha iyo échanger yayironchinze barayiriha none yarishwe nande ariko radukurikira bo barabigize batwandikire muri comment bo barazirishe zya échanger zayironchinze batubwire ko kugira ngo ushire cryptocurrency kuri échanger kanaka uyiriha ijya zya échanger n'abandi bazirishe ica kabiri platform zose ababizi ninavuga ikoza muze kumbabarira mugo je ndabivuga ko ndabizi canke uko nabibonye platform zose zikoreshwa na core team zose ziri monetize zose ziri monetize no kuvuga kuva 2018 umuntu wose yagize access kuri mining ya P umuntu wose yamenye P amenye ko yari karamina kuri platform ziri monetize no kuvuga uko wagiye uko wa visitor zijya platform umenye ko ari kurinjiza amahera wari kurabinjiriza amafaranga umuntu rero gukozemo akazi kuva 2018 gushika 2025 n'ibihumbi by'abantu dufashe mu Burundi gusa bavuga ko bafise P uwo muntu yakoze akazi gakomeye cyane bisa nkaho none donc baba bari korakoresha ama Gmail yacu birashoboka gose bisa nkaho twabahaye autorisation yo gukoresha ubushobozi bwacu bo nico gituma bakwiye gushira mu bashobora gushira mu bwenge je ikintu navuze jewe kabisa P ntiyigeze sinigeze numva ko ari ibintu byahatari cyane soko ntari nkene dufaranga nanje nari dukeneye mu bandi ubwo mutima wanje ntiwanyemereye kumarisho gihe cyose ndiko ndabikora ariko nama nakunze kuvuga ati umuntu arakwiye opportunity itagusaba amafaranga igusaba telefone ikagusaba umuriro ikagusaba internet ukaba ufise access ku ivyo bintu byose iyo opportunity yikurikira mugabo ntikubuza gukora ibindi ni nkukuza kwa Yesu ni waramwemeye akaza muzojana ntacu uzohomba mugabo ni wabutamwemeye akaza uzogira ikibazo ariko natanaza waramwemeye ntacu uzohomba nivyo bintu rero bimwe nuko kumwemera ntibikubuza gukora indi mirimo yiwawe nutwo tuntu rero nagiye mvuga nti aho nakunze kubivuga nagenda babwira nti utwo tuntu tuza nkuko we gakore nuko katakubuza ibintu ko nahantu aho wicariye hose ufite nda telefone nta mahera bagusaba nta mwanya bigutwara bikore kuko nk'ubu umuntu yoba yaravuze ati okay jewe aho bizira hose aho bayironchinga hose ndagurisha akagurisha n'umunsi ameze neza
amafaranga yararonse mugabo umuntu nawe acavuga yuko izoja ku giciro nkuko umengo niwe yagishinze nkuko umengo niwe yayikoze ubona we n'ikibazo rero bo congratulation kuba kubagurishije no kubakirindiriye kuko ntawe umenyeje ntawe uzi ukuntu bizogenda jewe muze kuntunga kubera yuko sinigeze mining pi nta na pin imwe mfise mugabo gusa bagenzi bazifise baranguriye agafana mwarakoze nakuri okay ico nikijanye na pi ama ariho ibi bijanye na trading forex kandi uri mu bantu banabikora turavye kuba ndibuka ari kintu twigeze gukora mvuga yuko bwavyo ngo bidasaba umutahe ngo umuntu afite ubumenyi gusa niwo mutahe wavyo umuntu afite akamashini cyangwa afite telefone yiwe nziza kumuri nakoresha connection neza ivyo bintu bikora gute koko nimba vyinjiza amafaranga bo je nkunda kubivuga hari abantu bafosinga abantu ko babakoramo akazi kandi bitari ngombwa nk'ubu umuntu arakubwiye nti iki kintu ubu ama intelligence artificielle ni menshi yego ugenda ukandika ikintu ushaka bakaguha ukuntu ico kintu gikorwa n'ahantu ho kironderera mugabo umuntu arashobora kumubwira ntoke nimba ushaka gukora ikintu niki genda kuri platform kanaka mugabo agaca kubwira ko akeneye coaching none just nzoza kuko bo ushobora kutakurihisha kubera yuko kugira ndago ubumenyi mugonda kurihisha kubera umwanya kubera ntuzoza kumfata amasata 3 ndiko yakoramwe ibindi yego ucundiha mugabo ndaguhaye icambe ikintu cambere n'amakuru ndaguhaye amakuru sivyo ayo makuru ndaguhaye yarondeza ubumenyi uhejeje kuronka ubumenyi bugize uburonsa amafaranga amakuru ca kabiri ubumenyi ca gatatu amafaranga mugabo abantu zomva ariko barakubwira ngo none ngo bino bintu ngo nzovyiga imisi ngahe ngo nzoca ngo nshiramo amahera ngahe ushiramo ivyo bintu bakubwira ngo ushiramo amahera ngahe ni vya bindi vyama vyabamaze trading ni telefone yawe ni internet ivyo bintu vy'imitahe ya trading nta mutahe sawa me frere naho ufisi amafaranga ibihumbi 180 urashobora gutangura trading ariko mu gihe ubizi uzi kubikora mu gihe ufise ubumenyi muri make ngira sino muri ivyo gusa ahantu hose ubumenyi busanzwe no mutahe yego burya bon sinovuga ngo ufise ngo ufise umutahe nawe munini ngo nta ntuzanye ngo nta kamaro kubera uri karakoresha umutahe munini yunguka cyane yego ko bimeze ko nk'ubu unaho urangura mu Bushinwa kuva mu Bushinwa uranguye umuzigo mu Bushinwa na mezi 3 gushika Bujumbura nakuvuga ufise imitahe 3 buri kwezi ucupa kurura umva yuko umutahe mwinshi ufise no mu rudanazwa ugwariko gose umutahe munini urafise cumara mugabo trading muzoruha muri ko murayiga mugabo kuyikora n'umunezero kubishaka kubishaka ariko bo rero nkunda kwivugira ni muze mwijukire internet ni soko ripfunguye kandi naho rimwe na rimwe abantu zamva bavuga utuna turiya ibi mama ibintu vyose nta muntu numwe azo none basi ibi vy'amashene ya YouTube aba content creators ntibatanguye ata muntu yumva ivyo ari vyo ata muntu abona ivyo ari vyo nubu ni muri kurugero gwiza nabona yuko ari mwe muduhamagara mukaduha ibiganiro abantu bakamenya ivyo turiko turakora canke abantu bakamenya tugasangiza opportunity abandi donc mugabo nkuko wabivuze monsieur Kibosi hariho challenge yabaye muri ibintu by'aba YouTuber ndavyibuka za 2018 gushika 2021 hari aba YouTuber sinzi ariko uwo munsi nkonga iwacu ntihari sinzi kubera iki byarasaba ubumenyi benshi rero babizanyemwo inzara bibaza yuko birimo amafaranga kandi ko garimwo mugabo ni vyabijya barambiwe batashe ica kabiri biragusaba ubumenyi niyo patience wasanga rero iyo patience benshi niho bafise nubwo ubumenyi nabwo bafise ya bo urazi impamvu no kuvuga ni vya bindi ngira kubwira mu Burundi canke twebwe kenshi kajenze navuga mu Burundi ko bariho turi abantu benshi nta muntu acemera nk'abantu benshi bakiri bato ntibakunda gukora umugambi nko gutera ivoka abantu bashaka ikintu bakoze uno munsi ejo bace bakijya abantu bashaka ikintu cyose bakoze uno munsi ejo bakijya ikintu bakoze uno munsi ejo kibaho umusaruro orosefo nta muntu ashaka gukora projet y'umwanya muremure
ikintu cyose rero harabamo patience kuko niwa mara umwanya uri kuriga ikintu uzokinonosora neza igihe uzogenda muri kugikora naco kizoguhemba neza mugabo niwe shaka kumva ngo ndumvise ko babikora ngo navyumvise ngo ndagiye kubikora ejo ni uzovuga ngo vya bintu barampenze uzoca usanga rero we warikuyemo mugabo babandanije bobo bagize iki bageze kure ikintu rero cyose burya ubumenyi busumba ikindi kintu cyose donc ariko je ngaha mu Burundi nije mpora hari abandi babona ko nkura byinshi nkabiha umwanya munini donc hari abibaza ngo ndakora cyane ariko nanjye yongerageje kwikompara n'abandi no kwita nk'abaroro modo banje niho ncamona ko ntakora ko sanga n'igice cabo cananiye ntukora cyane ahubwo ukora ivyo ukunda oya no gukora cyane ndakora cyane ukora ivyo ukunda yego urabona iyo ukora ivyo ukunda nturuha yego ubwo mubona hari ahantu tarashika yego donc ndavye rero abo mpora ndaba nkasanga nta n'intusu yabo nakoze okay ngaha nta bantu mukora akazi kamwe bamara imisi 2 bata prodins video je naye ku munsi shira ko nyinshi nta bandi none uzi bamara umunsi badashizeko canke ibiri yego cyane kandi uri ko urumva bakubwira ko ari aba influencer bakubwira ko usanga nyene bavuga ko bikomeje okay ico nshaka kuvuga rero niki boss ngaha sinzi ko ari umuco w'abanyafrika cyangwa umuco w'iwacu ngaha i Burundi hari ubunebwe abantu ntibakora cyane hamaka muri ubu udakora cyane kuko buryo ukora cyane urumva ugira experience nayo egara ubwenge uza usanga n'umwete byaziyemo aho ukora gahoro niko n'ubumenyi uri kurabusubiza hasi kuko ubumenyi buduga kubiri urakora cyane donc ko i internet yaje digital ntavyo gusubira inyuma umuntu atinya ibintu bikiri kure nibaza ko ukuntu tugiye kubana na digitalization nuko umuntu wari we wese uko uvyumva ariko kandi je nkunda kuvuga abakiri bato kubera bamaze gukura bobo hariho n'igihe bibereye mu yindi migambi yabo iriko iratera imbere batanakene na cyane ko na internet beshi batanayitahura urumva abakiri bato nibareke kuja muri ibi barira nabiri yaguma barira nibihatire cyane gufata ayo mashure bafise nubwo bumenyi bundi bafise bongere ko ubumenyi bwa internet kuko internet ndetse na internet ubumenyi ni ikintu mubana ukazogikoresha igihe cyose uzobugikeneye ahubwo cyo nakiraga n'abandi urakakiraga n'abandi no kuvuga ubumenyi buryo mu kirundi bavuga ngo akari mu rugo ntikabura ico kamara rero kubwo ubumenyi ufise ongera ko ubumenyi bwa internet kuko isi iri kiragenda kandi iri kiraja ni kure kandi ntizoturindira nta gusubira inyuma nta guhagarara ushaka naze twiruke nayo uko igenda natwe tugende kuko yoyo tuzuza kwisanga twebwe yaradusize kandi yadushiye ko tuyibona tukaguma tubona umengo nta ngorane donc nk'uyu munsi none nk'umuntu ariko adukurikirana urabona haravuga ikibazo c'ubushomeri kavugwa ikibazo cibura ry'ubuzi kubera uhejeje ishuri akeneye akazi ariko kesha atari we yakihaye ahubwo akaronka aho kari none kuba internet ihari iyo kihagute rero ivyo bintu ntibabireke internet ariko umuntu ari attracted kuri internet ari capable yo guhembwa amahera yo kwironka amahera asumba iyo mishahara abantu bahema none kandi akwazi ikintu kimwe akazi uhawe n'umuntu mu kino gihugu uno munsi uretse mu bintu vy'amaposta akomeye cyane byo tubijemo ububuzi busanzwe umuntu yajije amashure umuntu agwaruka guma yumva yoje gukora bahembwa ngahe ugize akararero desa truas reka tunafate ka tres kandi ukwezi kose warimenya aho ujya warimenya aho urara warimenya déplacement warimenya kwambara ikira kintu cyose gacohembwa ka tres canke 5 kuri internet ayo mahera wayaronka naryamye mahera wayaronka ryamye utanavyutse ndakubaza nk'akarorero okay ngaha nushikuje kweli ngaha none abantu bangahe bakoresha TikTok TikTok abantu bakoresha TikTok ngaha ni bangahe kino gihugu yogerageje kuraba mu bantu bakiri bato mu bantu ni bakiya gose sinzi ndaseke bayikoresha mu buryo buri professional abantu bayije ko bagiye kuraba utu video uri muri nyombo wa mocha uri muri bisi hari umunsi numuricara muri bisi ntiwumva umuntu abantu babiri canke hari umunsi uricara muri bisi nturemo n'umuntu akaraba mu video kuri TikTok buryo video buri downloaded buba buri telecharge gasanga
kugurutse kavuye muri WhatsApp abagatembereye bakazanye canke Facebook. Sawa. Okay, ntaco mugabo reka dushaka dufate ko kumure kuri TikTok bariho. Okay. Ne TikTok boyica kamafaranga gute? Boyica kamafaranga gute? Turi mu gihugu kitari eligible kugira cinjize ko. Okay, n'ubu umuntu afite TikTok akurikiranwa n'abantu igihumbi. Lazumva? Umuntu ari kuri TikTok akurikiranwa n'abantu igihumbi. Yego. N'ubu naze ndamuhakaza. N'ubu naze ndamuhakaza. Uri seriously? Lazumva? Yego. Okay, umuntu akoresha Instagram. Akurikirwa azi yuko akurikirwa n'abantu ibihumbi 5. Naze ndamuhakaza. Seriously? Umuza n'izindi platform. Oya, abantu bakoresha izo umuntu wese yuko azi izo condition mvuze ko azikwiza. Akabazi ko buri munsi. Yego. Apostinga. Donc hari update. Ari update. Azi ndamuhakaza. Hamuvisi ibihumbi amajana nawe kuri Facebook. None wo ntihumva ko uwo hubwo ari ati. Abo mugadu twakuyemo aba influencer. Twakuyemo aba influencers. None uwo hanazi ko ari umu influencers ntarimo. Oya. Reka turemo ubuzi kuri bato bakura. Yego. Abamaze gukura bakaba baramaze kubwiremera bakaba batariko barabona ko ari ubuzi nakazi kabo. Kuko nimba hari umuntu yitwa ko ari umu influencer. Akaba kurikiranwa n'abantu ibihumbi amajana. Uravyumva? Uwo muntu akaba yumva yuko ivyo bintu ko kazi adashobora kugira akazi mu kimutunge. Uwo nta impamvu yo kwirigura muta ko mwanya. Oya, ari mu ivyo arimo ntavyazi. Mugabo umuntu akwije izo condition ndiko nakubwira akabazi yuko ku rutonde rw'aba influencers dufise ngako atarimo. Naze ndamuhakaza. Kandi uzobahemba. Amahera narenze ayo owe nariko twariko turavuga. Okay. Kandi uyo nabamagaye benshi ntufyine. Aha. None hari kibazo. Norega nabikubwiye. Norega ndakwaza ikintu kimwe. Inganda ziri mu kino gihugu zikeneye kwamamaza baza ko ari zingahe? Inganda. Turi mu gihugu. Ntibavuga ko mu Burundi atanganda zihari. Oya zirahari zitari. Oya benshi bavuga ko tazihari. Kube none wewe uzorondera akazi uronka akazi utakarondeye. Bamara umwanya bariko barandika makete yo gusaba akazi batekera mu envelope hano hose bagenda bashirayo. Uravyumva? Mugabo wewe ni wifata telefone yawe ubuzi yuko izo condition ndakubwiye uzikwije. Uravyumva? Ugende ubwire no muntu akora ubuyi. Abantu hamakino gihugu urazi yuko abantu bafite utuntu tw'utumini duto ni benshi dutoyi bakora ibintu byo buyurazi ko ari benshi. Uravyumva? Hamwe umwereka hazokungukira umwereke nawe hazokungukira. Urabe ko ataguha akazi. Bw'ivyo abantu ntibavyumvira. Habi ikintu caganyaganya. Rega ikintu cyose banza ugende wereka umuntu hazokungukira. Ntuzi umuntu ugiye kumubwira amatangazo. Genda umwereka hazokungukira nawe hazokungukira. Hamurabe ko mudakora akazi. Jimamvu ndakubwiye ko uwo muntu no muha akazi nuko hubwo wewe afisa akazi mugabo atavyaza. Shaka renda mwereke icyazokora zokunguke nanje nunguke. Donc afisa akazi katamuhema mugabo afisa akazi atazi ko gafisa. Naze renda mwereke aho zuje nzokungukira naho nawazokungukira. Hariho rero abandi nabo bafise nagarenza akazi. Mugabo ahubwo bo bokoresha. Mugabo batavyumva. Nk'ubu reka ndakwereka urabona abantu benshi ngaha. Abantu benshi baba influencers bagwana no kuvuga ngo nakayasohoye indirimbo ngo ogira nyitabira no telefone uwo muntu mugenekereza ngaha ari ngaho hanze. Urumva abantu benshi bagwana no kumenya ngo nakayasohoye indirimbo ngo tuzomugira challenge ngo kuri TikTok ngo tuzomugira challenge hehe ngo acabaha amahera nyomba ari 100 canka ngahe. None abantu basohora indirimbo ni bangahe? Abantu rero ba influencer bose babanye ngaho hantu. Uko tu video twama challenge tw'indirimbo zabanaka. Ngo hari ibindi bintu byinshi byo kuvugako byo gukorerako. Ngo mwese mwarindiriye yuko umustar kana kayisohora indirimbo. Umwanya none atari karasohora naho muce mukora iki? Rero ubuzi kuri internet ubuzi buruzuye my friend, buruzuye pe. Buruzuye pe. Nubu umviriza umuntu ari hagati y'imyaka 18 na 23 yahejeje amashuri. Yego. Akaba yiyumvamwo umwuga wa production. Production yiki? Muziki.
akaba vyiyumvamo kandi akaba amaze no kugerageza akaba amaze no kugerageza azoze ndamwereka inzira acamo kugira abo mu producer ateye ubwoba ngaha mu kino gihugu mugana navyo bizishe umusaba mutahe munini nta mutahe bizomusaba Chawe bavuga kuri kurashikuza. Oya sindi ko ndashikuza. Ntaco reka ndakwereke. Sivyo rega abantu benshi none reka ndakwereka ikintu kimwe. Basi wowe umuntu wese umuntu abantu bashika kure canke baze rega nuko abantu batemera ko nibintu bimwe badashaka guha abantu babivugira. Reka ndakwereka ikintu kimwe. None urazi makino gihugu hari ishuri ry'umuziki. Ya mashuri ariho. Y'umuziki? Arihe. Igitega ririho ryatangujwe na Monseigneur Juste barasanikiye nonga ibujumbura hirya Shimiza Music ryatangujwe na Apollinaire oya abantu barijamo gute rega je mbashatse kubaza abantu barijamo gute uko barijamo kugira ujeyo bigenda gute namashuri uje ukiga ukariha bakira abantu bavuyemo kangahe bigenda gute ivyo navyo nzi sindi documenta neza kuri ni biri professionnel mbari ko ndavuga ibintu biri professionnel ariko igitega yoyo ni institut donc ni kaminuza okay iyo ni sawa rero umva bakira umuntu hajeje secondaire bakira umuntu hajeje secondaire ariko afise diplome yego nivyo ndikunda kubaza yego akaja kwiga yo kaminuza ya muziki okay uwo ni sawa rero iyo ni sawa uravyumva rero hari ibibazo vy'ukuntu abantu bafise amafaranga je n'amafaranga afise abantu bafise ibifaranga nibaze barakubaza canke baze barabaza ahantu bashobora ku investisa amahera Nari twe kuri Agaciro Media dusanzwe twikorera ivyo. Ikibazo rero abereka aho bayashira ubuya bwo. Ikibazo rero umuntu aramwereka ntashira aho gutekana ngo muce muganira umwereka hazokungukira. Nawe aho uzokungukira acha shaka nk'umumandire ndabwire umuntu yambabaje. Hari umuntu mani kana mbabare ni yabona kino kiganiro kweri yarambabaje. Seriously yarambabaje. Umuntu yitowe tumara amasaha n'amasaha. Turiko turaganira ebana ariko aranyereka project ariko arakora ariko aranyereka ibintu no mufasha. Uravyumva? Ivyo bintu byose bice bihera conclusion ari uko nzogenda gukora uravyumva arashobora kumpana 10 yo kugura essence ndamukorera ibintu byose ndabiheze ndavyandike ku mapuro nce ndabimuha atampaye n'ibihumbi 10 byo kugura essence none ncambaza none we nimba ushaka ko ndagukorera bino bintu we okay jewe wewe uranyereza aho uzokungukira none nanyo nzokungukira baziga kiboss hariho ndayite mentalité pauvre muri Afrika mu bihugu biteye imbere donc umuntu afise umugambi arondera aba partenaire donc ashobora kuba afise umugambi kabari ide iraho mugabo urumvira keneye umutayi w'amafaranga mugaca baganyaganya niwe ashiramwe uzunguka gutya harashobora kubaho rero abandi bafise mentalité pauvre ariko bakaba bafise umugambi mwiza nawe afise umugambi arondera abamufasha abamufasha kuko bamufasha kandi afise ikintu cunguka jo umuntu naramusiguriye yaranyeretse ibintu byose afise Eba namubwira ati Meta Vision iri ngaha ikora ibi nibi ndamusigurira pe uravyumva aranambwira ati kabisa ebana ndakunze ukuntu usiguriye bino bintu uravyumva mugabo end of the day nsanga yifuza ko ivyo bintu ndabimukorera kubusa kandi harimo na descente Pole. Okay. Kandi ikindi nuko ngira ngo tutabivuze mu ntangamarara ndibuka ikigano twigize gukora kumbure ku Agaciro Media ashobora kuba haraje abandi bashasha ivyo batabizi batavyumvise cyangwa batumvise ikiganiro aho mwavuga yuko mufise uburyo mufasha abantu kugorora imigambi cyane nk'abagiye usanga bariko imigambi yabiri iri kiragenda izama bihomba kamere kuko nivyuka Shange mwaravuze ko mufise n'imigambi mushira ku isoko mukanayidandaza aho tushaka kitubwireko bo nukuvuga ngo twe nta muntu duhata ngo basi nk'ubu nguraje ngo tuguhaye ngo umugambi ngo tukumvishe kuzokora wowe uraza tukaganira kuko umuntu yomuganiriye niho umenye yuko n'uwo mugambi ugira umuhe ukora canke ko yo nawe ushobora uraza tukaganira nimba ufise amafaranga uvuga nti je nashaka hari umugambi ndiko ndakora mugabo mbona utariko uragena nkuko ndabishaka vyapfiriye tukagufasha kugorora cyo ufise umugambi ukaba udafise umugambi mu gufisa amafaranga turakwerekanaho kandi ahantu turaguha amashwa y'ahantu ushobora ku investisa wewe nyene wewe ubwawe apana kuduha amafaranga twebwe oya wewe ubwawe ahantu ushobora ku investisa ukeneye yuko tugufasha muri suivi y'ico kintu turabigufasha
ukeneye nako tuguhuma uwo mugambi ukagenda ukawukora kubera uvuga nti nyomba usaba agronome cyangwa usaba baki nzokoresha biwanje nta kibazo na kimwe nyomba ukenera kuzokoresha biwacu nta kibazo na kimwe byose turabifashanya karibu ko bavyifuza nawe rero uwo muntu yari yaje mu bwo buryo yego afite umugambi ariko arakora wanditse neza mugabo akeneye amadone kanaka kugira ngo ikintu bishobore kugenda neza byose ndabimusigurira avyumva for free cashaka honda navyandika censhira ko nakashe ya societe for free okay janoze reka kumure tworusha ikiganiro tugirangirize ngaha abazogira ibindi byinshi bifuza kumenya batore contact yawe turayisigana muri video bakurondere ibisigaye nimwakorana ivyunguka muze mwibuka Agaciro Media ya nimero naho ba wayanditse gaye mwe simbona kugira batuvugisha banza kugucaka bazoguha imbere yacu murakoze cyane ko ariko baratwumviriza canke ko bazotwumviriza aho bari hose nuko namwe turabashimiye dushimira kandi nabafasha umwanya badukurikira tuzosubira guhura mu biganiro by'ubutaha tubasangiza inkuru benizi n'izindi ariko byose ico tuba tugamije no kuva hatoya uja hanini hashoboka mu bumenyi mu bikorwa mu kunguka udufaranga n'ibindi ndabakunda cyane yari Omdishanjima tubibutse kugwiza amasource de revenu yego uvuze kaje ndakibutse uvuze ati kuronka udufaranga iyo baturose bajye duke bemvestise twinshi no kuri nuko turabakunda cyane bari kumwe na Omdishanjima bye bye